ka Gabiro canke mu kambi ya Gabiro ni mu Rwanda hakurya ya Kanyaru niho hariko harabera inyigisho ngo bigisha canke ngo batanga formation approfondie kuri gwagwaruka canke za nsore zifadikanya na babandi bari ku rutonde bagira ku 34 abasomeye harimo Pacifique ku rutonde rwa 10 Marguerite muheruka kumva mu kiganiro mu Rwanda ba Alexis Nduhije n'abandi benshi bagenda batandukanye liste irahari abandi baziko namwe mumaze kubamenyera ubwo gwaruka rero ko rurahabwa inyigisho za gisirikare hari hakurya ya Kanyaru mu gihugu c'u Rwanda turabaha umuco canke idonido kurano makuru ariko turaza kugaruka kandi ku makuru ya Maxime Prévost musanzwe mumuzi aserukira diplomasi y'ububirigi uyu nawe akaba yaje ari kumpumura nka kurya umutama kumpumura ikoti gyuzuye imbaragasa canke gyuzuye ivumbi yikumpumuye u Rwanda yikumpumura nano makuru y'ibihuha bariko baratanga ngo ububirigi bwahaye drone zigera ku 5,000 ngo baboha igihugu c'u Burundi kugira bifatanije ngo na Angola Tanzania n'ibindi bihugu bigenda bitandukanye kugira ngo bashobore kugaba ibitero canke ngo gutera igihugu c'u Rwanda aha naho tutibagira ko u Rwanda rugikomeza kurundarunda ibigwanisho n'abasirikare mu buce bugenda butandukanye muri Plaine de la Rusizi eka no murasazuba bwa Kongo muri rusangi aho mbere hari izi base militaire zigimaze kugera kuri zine ziriko zirapangwa neza na neza ku ruhande rw'igisirikare ca RDF AFC M23 imbwebwe za Sarambwe Red Tabara hamwe na Twigwaneho iyo coalition yose ikaba iriko iripanga ngo kugira basubire bafate umuji wa Uvira ariko amakuru tumaze kuronka twagerageje gutohoza nuko batari gufata Uvira gusa ahubwo ngo harona possibility yuko ivya Uvira vyanse bazoca bafata Red Tabara binjire nka Red Tabara binjirane ngo Kamanyora baserukire mu ntara yagutse ya Bujumbura muri komine ya Rugombo uko niko vyifashe hariya muri Goma userukira Monescu nkuko musanzwe mubizi ari mu rugendo mu rasirazo muri Kongo muri rusangi akaba uno munsi ariho yari muri Goma akabonana n'abasanzwe barongoye baserukira imitwe ya AFC M23 Red Tabara RDF Twigwaneho eka n'abandi basanzwe arafatanya bikorwa babo aha ni mu gihe kandi hari n'ayandi makuru avuga ko hariho abazungu abampatsiye ba mercenaires bane bava mu gihugu ca Azerbaijan bafatiwe hari amurasirazuba bwa Kongo bagwana ku ruhande rwa AFC M23 Red Tabara inkotanyi abasogose amazina ni menshi sijena yazanye nuko ari tugenda tubamenyesha gusa ko ibintu vyifashe uko oye reka rero tugaruke mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ndongeye kubaha ikaze ndabaramutsa mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV umumwe wese aho aherereye ndizera ko mwiriwe amahoro abandi muramuka yandi ndabasabira kandi kwa kundi ni amafaranga ubuzima amagara eka niterambere muri rusangi ndabakengurukira mwe mudahengesha nakurikirana ibiganiro byacu muri mu gihugu c'u Burundi mu karere ka EAC Afrika Asia Amerika Iburaya eka mu mfuruka zine z'isi turabahaye ikaze muri ido nido reka duhere kuri message canke ubutumwa bwa Maxime Prévost numo diplomate asanzwe ajejwe amabanga y'ububirigi n'ibindi bihugu Maxime Prévost abicishije ku rubuga rwiwe rwa X aho yari karishura abariko baramubaza bamwagiriza eske biriko biravugwa n'ivyo mu burigi bwa haye bigwanisho cyane cyane amadrone n'ibindi bigwanisho bito vyo mu maboko Maxime Prévost yagize afti these allegations are false ngo ayo majambo canke ivyo bavuga ngo sivyo namba and completely unfounded ngo ivyo bintu kandi bikaba ijana kwijana bitagira umutwe n'amaguru nta foro canke umuzi canke kuri na kumwe birimwo ngo biri no fonde there has been no transfer of arms from Belgium to Burundi ngo nta transfer ya yigeze haba y'ibigwanisho y'inkoho ngo biva mu bubirigi biza mu Burundi acaravuga ati unfortunately this kind of disinformation is not new ngo malheureusement ngo biranababaje ngo ikibabaje nuko ngo ubu bwoko
bwa bino binyoma canke bwano makuru canke bwa ino desinformation nkuko yabivuze ngo si bishasha. Bisigura ko Maxime Prévost yashatse kuvuga ati ibi bintu abanyarwanda bako baratwagiriza ko turiko turatanga ibigwanisho aba ku Burundi canke mu bindi bihugu si bishasha, ngo ibi bakabikora kumvo zo gukreya icuka kibi ngo hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'Ububirigi. Aha arabandanya avuga ati kugira ngo ninjire neza avuga ati unfortunately this kind of the disinformation is not new. It mainly serves the interest of those who seek to fool tensions. Avuga ati ngo ikibabaje canke kidatangaje nuko ngo buno bwoko bw'ibinyoma atari bushasha, ibisi bishasha babidukorera, ngo ibi rero ngo hanini ngo bifasha ngo ku nyungu zabo bashaka canke bako bararondera ngo kuduza tension canke ngo kongereza avuze ngo to fuel tension ni kwa kundi uvuga ati yasutse amavuta ku muriro, ngo niba abandi babashaka kwatisa gucanira tension canke imigenderanire iba itameze neza canke haba mu karere haba ku Bubirigi haba mu karere ka EAC. Reka tubandanye twumve ngo whether between Belgium or Rwanda, ngo bashaka gusongera isibe canke kwatsa umuriro ngo hagati y'Ububirigi ngo hagati y'Ububirigi n'u Rwanda, ngo canke ngo or more broadly across the region, ngo canke ngo inzika n'inzigo canke ne tension n'umuriro ubandanya usasagara ugafata ngo akarere and to undermine ongoing efforts towards dialogue and peace. Ngo kandi kugira ngo ibi bitume bitesha agaciro, bitume bidaha valeur canke bitesha agaciro nyene, ngo effort ngo inguvu agatege kariko karashigwamwo ngo kugira habandanya habaho ibiganiro n'amahoro canke ngo bigana ku mahoro. Aha murumva ko karavuga ibijanye n'ino ntambara iri mu karere canke icuka kiri hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'Ububirigi. I therefore urge everyone not to fall into this trap. Ngo kuri ubwo rero ndasavye kandi ndanakebura cane gose ndinginze ntihagire umuntu numwe agwa mu runo mutego. Niko abandanya avuga, aravuga ati Belgium's position remains clear. Ngo position y'Ububirigi, ngo uruhande rw'Ububirigi ruguma ruri clean, ruguma ari kwa rundi nyene ruratahuritse and consistent, kandi ngo ruri consistent, ngo ntiruhinduka nuko gukurikira uko uruhande rw'Ububirigi ruri canke uko Ububirigi bubifata, ngo nuko gukurikira. There is no military solution to the conflict in Eastern DRC. Ngo Ububirigi bwo bwarabivuze biri clear and consistent, ngo nta solution nta nyishu nimwe ngo ya gisirikare ngo izoza gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo. The only viable and sustainable way forward is political one. Ngo inzira imwe ishoboka iri viable kandi iri imeze neza ishika kure, ngo ni inzira ya politike based on dialogue, ngo ifatiye ku biyago and the negotiations of inclusive and lasting peace. Akavuga ati ngo ni kiyago ngo kigana gihuza bose, gihurikiyemwo bose kandi kigana ku mahoro nyayo. Uku niko Maxime Prévost yiyamye novuga ati zino mbwebwe za Sarambwe canke abasanzwe ari incoreke zabo canke abasanzwe ari abakozi babo. Aha barahera kuri Pacifique nini nahazwe, bahere kuri bose bacimamanda n'abandi bose batanze zino propaganda, akajabukira ku gihugu c'u Rwanda bamama ogwa Gasabo n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zaremewe kwama zicana umuriro canke zatsa intureka. Maxime Prévost akaba yabiyamye muri ino nzira. Musanzwe mukoresha Twitter, murashoboye gusimbira kuri Twitter yiwe Maxime Prévost, runo rubuga rwiwe ruri public, muraza kubona ano makuru kugira ntimuvuga ati Fleury ano makuru duha wayakuye hehe, kandi 5 murabizi konca nanje ngirako ndayabashirira hano kugira mugende muvuga ati bwa bundi vyavuze birafise ifatiro. Tukiva rero kwa Prévost tubanze tugaruke hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nkuko nari babwiye mu ntanga marara nuko igihugu c'u Burundi kiri anda kiri muri collimateur, bareko barakiviza umugambi nuko atamatora ahaba
ngo bategerezwa kuvyonga bazogomba basubire barabukungene bavyonga nico gituma mubona imbwa itukura iri yatanguye ngo amatora ngo bagomba bayegeze kure ngo abe mu kwa gatanu basubire bagira ukuna kuriya nimba mvuze imbwa itukura so kumupromotinga ndakagire ko nabonye ba Pacifique n'abandi benshi bikubita mu gikiriza ngo umukuru w'igihugu ya promotinze imbwa itukura ngo mu kuyivuga kuyipromotinga bariko baravuga ni gute yarafise abamukurikirana ibihumbi 200 aho mukuru w'igihugu akimucisha mu kanwa gusa yaciye asanga ageze ku bihumbi 3 yamudugirije igihumbi mu mwanya muto cyane niho bavuze ngo yamupromotinze abandi ngo ntiyari kumwishura canke kugira ivyo akoze rero sinzi ko hari umwe afise uburenganzira bwo kuvuga uyundi nawe mukamuzibagiza ariko mumenye ko ivyo asanzwe akora abarundi benshi bari kuri Twitter ku rubuga rwa Twitter barabikurikirana uko rero niko vyifashe uburundi rero ntimwicare ngo mudibame uburundi mukomeze kwicara mu nyicarira amajanja uburundi nimukomeze kumurika nimukomeze gukanura nimukomeze kurabira kure hanyuma abari mu ntara zegereye umupaka cane iyi ntara yacu yagutse ya Bujumbura mu makomine za Rugombo hari ya Cibitoki kuko uko vyamye hambere bikomeze biba uko umutekano ukazwe kandi tugume turi magabo hamwe n'igisirikare c'u Burundi aya namakuru n'ubusesanguzi turashishoza hanyuma abavyumvise bari mu nzego za gisirikare bashobore kugira ko amatohoza yimbitse cane kudusumba ariko igihari niki twicare hasi turezone igihugu c'u Rwanda kiriko kirarundarunda abasirikare n'ibigwanisho aha hagufi mu kibaya ca Rusizi ivyo bita ngo Plaine de la Rusizi hari amabase militaire amaze kuba 3 aho oza Nyangezi n'ahandi heshagenda hatandukanye ko twamatwaye bashikirije rero ikiriko kiravugwa ngo nuko bafise umugambi wo kwataka badasubira inyuma umuji canke intara ya Sud Kivu cane Uvira bagomba ngo kwisubiza Uvira hanyuma bace babandanyiriza ngo kuri za ndoto zabo zo kuva ubwa mbere muratwe ubwa mbere vyaciye binanirana aho mbere ba Pacifique aho araserukira Ubufaransa Uburundi mu Bufaransa uri ya mudamu muribuka n'abandi benshi bagenda batandukanye bararyohewe bamwe baravuga ati mbose nshaka kuyagaruka kayo majambo ariko mwarabonye ko toute l'opposition yose y'igihugu c'u Burundi haba ama société civile aba Pacifique n'ayandi bose baranina haje bararirimba ko ngo Uburundi ngo bwugariwe ngo impande zose ngo igihugu ngo kigire kuba enclave ngo kire no kugara ngo imipaka y'u Rwanda ngo na Kongo none ngo irugawe baranezerwa murabona ko ama post yabo yari umunezero mwinshi cyane ariko vyarangiye batashe nk'abavuye kuragirira ba nyinarume rero uko biri nuko no gutera Uvira bamaze kuyifata hama ngo babandanye umugambi wabo wo guhirika canke ngo kura ubutegetsi nkuko bama babirose ngo uno umugambwe uhari akaba ari umugambi wa CNDD-FDD n'ubuyobozi bwawo bwose muri rusange hama ngo bahe ba Pacifique bamwe bavukana imbuto ngo baremewe kuyobora uko niko ino migambi n'imitwe iriko irakenyora adefo yo guca muri Uvira bashoboye ngo gupasurira Kamanyora nkuko amakuru y'ubutasi canke amakuru yimbitse tugenda turayimburura hirya no hino abishikiriza rero no kugaba kandi haro n'umuntu nabonye nawe nyene yabivuze ko cane n'umukongomani ariko umunyamurenge n'umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge ndibaza kandi ntihenze yitwa Rugabisha Hilaire kuri Twitter yiwe yanditse ati le Rwanda et Red Tabara vont attaquer Uvira et le Burundi ngo u Rwanda na Red Tabara ngo bagiye kwataka Uvira hamwe no Burundi babipanze gute uyu nawe ni constat yiwe yagize ngo des rapports font état d'allégation selon lesquels le groupe armé Red Tabara présenté comme soutenu par le Rwanda chercherait à renverser le président burundais Evariste Ndayishimiye et affaiblir le parti au pouvoir. Reka ntangure ndabisigura mu Kirundi. Aravuga ati ngo u Rwanda na Red Tabara ngo bifise objectif yo kwataka intumbero yo kwataka Uvira no Burundi. Hanyuma ngo des rapports font état d'allégation selon lesquels ngo hari ngo amaraporo canke intonde canke ivyemeza bivuga ko Red Tabara izwi nk'ifashwa n'igihugu c'u Rwanda ngo ikiragira ishaka ngo kuhindukiza cyangwa kuramversa ngo gukura ubutegetsi bwa nyenicobero mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo no kwa feblisa
ngo no guca intege no kujanjagura umugambwe uri ku butegetsi ngo ari wo CNDD-FDD. Abandanya agira ati il est également affirmé que les forces de défense du Rwanda ngo biravugwa kandi bikemezwa ko ngo igisirikare c'u Rwanda RDF serait en train de préparer une attaque contre Uvira. Ngo RDF ngo irapanga gutera Uvira afin de faciliter une éventuelle offensive contre le Burundi. Ngo kugira nibagira muri Uvira bice bibakundira bashike kuri iyo ndoto yabo yo gutera igihugu c'u Burundi. Arabandanya avuga ati parallèlement des radios, des chaînes de télévision et réseaux sociaux rwandais diffusent des informations selon lesquelles le Burundi préparerait une attaque contre le Rwanda. Ngo akavuga ati ngo ama antenne yose amaradio amashene imbuga ngurukana bumenya ama réseaux sociaux y'u Rwanda ngo ariko arasasakaza inkuru zizoba zivuga ko Burundi ngo bako barategura gutera igihugu ngo c'u Rwanda ngo kugira bahirike ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ngo bien abadavuga ati ngo bien ko kin preuve ne était fourni ngo kandi ngo ivyo ngo akaba atacemeza na kimwe kirabitangirwa. Abandanya avuga ati a été fourni pour étayer ces allégations kugira ngo izo preuve canke yes izo preuve zivyemeze. Avuga ati en réaction le Burundi a déclaré si le Rwanda dit cela c'est le Rwanda qui attaquerait. Ngo nimba u Rwanda ruvuze uko no Rwanda ruzotera. Le Burundi et la RDC n'ont aucun plan. U Burundi na Congo nta mugambi numwe ni intention canke cifuzo co kwirwa kiravogera canke gutera igihugu c'u Rwanda. Ibi twavyumvise mu majambo ashikirizwa n'indongozi zimwe hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi zivuga ko igihugu c'u Burundi ntigitera ahubwo kiraterwa kandi kimaze guterwa kikivuna, kimaze kwivuna bikarangira muzi uko bica biba. Ariko hamwe n'ivyo nukwama tugavye nta kwicara tukajebajeba ducira inkonda ahubwo kamakuru nkaya canke mu Kirundi baravuga ati ngo ibuye riserutse ntiriba rikica isuka. Uko niko vyifashe rero muri no mwanya ni mwicare muzi neza ko ibiriko birahuha vyose haro nundi mugano uvuga ati ngo inkuru urukurukuru niyo nkuru. So gufata ibintu tukabifata minenegwe ahubwo no kwicara tukiyumvira tukaraba neza na neza ibi bintu bigamije iki. Uko niko vyifashe ariko reka ndababwire neza na neza rero aho uriya mugambi uriko urategura nko nari nabibabwiye mu ntanga marara. Hari ngo muri ka Kigabiro hari ya militaire ya Kigabiro cane ngo uriko urava ahantu hitwa Kabarondo ujabuka uruzi gwitwa Muhazi canke Muhazi urumva prononciation ni y'abanyarwanda si y'abarundi murani bari Muhazi sinzi ngiramaze kuvuga bine bidasa umuntu acumva neza araza muri commentaire ni Muhazi ndibatsa nguja buturuzi gwitwa Muhazi ugana ahitwa Mutara Karangazi cane ku nkengera canke ucutambuka gato uja mu gihugu ca Uganda. Aha niho hariko haratangirwa ikozi canke entraînement canke amazowezi canke ihugurwa cane ngo kuri gwagwaruka n'insoresore z'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda inyuma yaho bagerageje guhirika ubutegetsi bwanya kwigendera nyene cubahiro Petero Nkurunziza mu 2015 bikabata ku w'amazi bikarangira bose bagiye muri ico gihugu c'u Rwanda abo bishobokeye bakabandanya mu Bubirigi. Uko niko vyifashe urukurukuru niyo nkuru. Hari abandi bakunda kuvuga ati biravugwa. Uko rero biri uko tumaze kuvyumva ni mwicare muvuga ati ibi Fleury Patriote ashikirije harimo kuri canke no kuri jana kwijana hama namwe mubandanye mubaza abari hagufi abari mu micungararo bimeze gute kandi bakomeze kumurika cane. Umutekano ni mu nyabune nkuko bizwi rero tubandanye tugira ico dutoraguye hama twongera tugihana muri bwa bumwe. Uko niko vyifashe abarundi mwese
musanzwe murikirana bino biganiro vya Fleury Podcast TV. Iyi nkuru ni muyikorere amatohoza namwe mubandanye mushishoza. Uko niko vyifashe rero, ndabakengurukira ndababwira ati umuhinga mu mwiza na weekend nziza ni kuwa gatanu. Ubu ndabitwara bariko baritegura kugira baje gusangira n'abafasha babo n'imiryango yabo, abo vyakundiye bakaronka ubwo buryo. Sindababwiye kandi sindarakunda umuntu yijya akimara ngo ni weekend canka akishinga gakuku ka bagenzi we bikarangira maze amafaranga y'ishure rasiyo amahera y'inzu n'umutahe w'ivyakora. Ndabakunda cyane, nta Fleury Podcast batamwebwe, mwarahezagiwe. Ciao ciao.